Ibi n'ibirori vyarangwa ku ngoro nshasha y'umukuru w'igihugu. Hari mu gihe iyo ngoro yariko irashyikirizwa icese kuri uyu wa 14 Ruhuma umwaka wa 2019. Iyo ngoro rero ikaba yubatswe ku mfashanyo y'igihugu c'Ubushinwa. Ezekiel Nibigira, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, yahavuye ashima iyo mfashanyo y'Ubushinwa. Nkuko mubibonye hahejeje kubaho ibirori bihambaye byatewe iteka na nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo birori intumbero yavyo ukaba ari gushikirizwa no kwakira burundu inyubakwa igiye kubamwo ibiro bikuru vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Kw'izina rero rya leta y'u Burundi twagomba gushimira cane leta y'igihugu c'Ubushinwa yo yitanze ikabona yuko Uburundi bukeneye inyubakwa nk'iyi. Nkuko mwabibonye igihe twariko turayigendagendamwo, ni inyubakwa iteye igomwe, ni inyubakwa ifise ivyangombwa bihagije kugira ngo abakozi bakorera mu biro bikuru vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu baze bashobore gukora bagukiwe kandi bamerewe neza. Ni ivyishimo rero bidasanzwe, tukaba dushimiye leta y'Ubushinwa kuri ico gikorwa yakoze. Mbere tukaba tubamenyesheje yuko tuyishikiye nyene neza vy'izina, turayishikiriye burundu, kandi n'inyubakwa igiye kuzokorerwamwo ibikorwa vyategekanijwe nyene gukorerwamwo. Nkaba rero nshimiye nabo bose baje gushigikira bino birori kugira ngo dushobore kubigerako kuri uyu munsi. Turabashimiye cane, mbere tukaba tunanezerewe kuko ibi birori bibaye tumaze imisi dushoboye gutunganya isabukuru y'imyaka 55 hatanguye imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'Ubushinwa. Murumva yuko rero uwo mwaka tuwutanguye neza cane. Murakoze. Monsieur le ministre, tumenye uburyo bwatwaye ibijanye n'umunsi canke ikiringo co gutangura gukora muri nyubakwa. Ivyo biri mu nteguro y'ibiro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, kandi ubu ntitwoshoka tubibashikiriza, muzobirindira bazobahamagara. Murabizi yuko kwinjira inyubakwa nk'iyi haratunganywa ibirori, kandi mwebwe abamenyesha makuru mu babambere kugira ngo mutumirwe. Murakoze. Ibikorwa vyatwaye amafaranga y'abangana gute, Monsieur le Ministre? Amafaranga yatwaye yakoreshejwe kuri iyi nyubakwa muri kano kanya twiyumvira yuko ntitwoshobora kuyababwira. Ni murindire ivyo muzokenera, igihe gishitse neza muzoshobora kubironka. Quel est votre sentiment?